ubumwe habirementanya bashaka kubona nk'umuhungu yama yiririmbira yamanezerewe bagacamwita kanyura urumogi mugafise ubumwe bwiwe n'Imana ashobora kubona umugabo n'umugore bikundaniye bafise ubumwe bacatanga kuvuga ngo ujya mugore yamuhaye imiti muracarugwaruka ivyo muzobibabo ivyo ntibica intege abakundanye abafise ubumwe nta runwa ruca intege abantu hariho usanga afise ingabirano yica nkiriya saba Imana ibafororere ingabirano aho muri mwese mufise ingabirano nyinshi cane wumva afise icyumviro rondera uwo muja hamwe mugira ubumwe muguti jewe ndafise icyumviro cyo gukora kano kantu none twoja hamwe togashikako gute wewe nzanira icyumviro ikinye nyereka uko twabikora gira ubumwe muri byose ja hamwe muri byose ariko umushinge nyamukuru ni Imana naho mwogira ubumwe mutubakiye ku Mana burabomoka bwa butatu ntiburi muri wewe uhamagara ubwa mbere bubuze mwicarane hamoce wisanzura rero mu bandi wumve ko uri mu bandi uri wenyine hamagara Imana imbere ya byose hitamwo uno munsi ukibasha kwiyumvira ukibasha kuvuga rondera Imana niko karyo irire nabi umwe yamara umwe nimugira urunani n'Imana nayo nyine izabakomeza ahari ubumwe nta bugunge buhaba ahari ubumwe nta kwikunda ahari ubumwe wiyumvira ku wundi ahari ubumwe ntibucagura ntiburaba ubu turavukana ubu n'inshuti reka ndamuhe iki ivyo ngo n'abapagani barabikora abapagani barakundana ku miryango yabo mugabo hari ubumwe nta mbibe iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza